Harmonize Burundi Ndoka ari kuratembera ku kiraro abantu bari bazize umukuru mu mutwe cyane urazi kaya ka video hajya bari bashase gukora iki kwanza no urumva uri umuntu w'umusani umuririmbyi bisaba uzuragira ibintu bitandukanye n'ivy'abandi yakweri ya kugira uvumbi no biri mu bituma vyerekananisha umusani ko basi hari icyo ashaka kugerako no gukora kwiwe baba kaya twabonye Harmonize ariko aragakora muri Tanzania ariko ifowazi ya urumva ni ca kintu nyene kiri mu bintu abasani nyene bategezwa kuza baragira none ushaka gukira ivyo basi nabijya n'ivyo wanje nagize hari umuntu abona atembera ajya muri ville yambaye ari gifo twabibonye hakurya he mugapana mu Burundi atuvuga ivyo mu Burundi warabonye commentaire ya commentaire zaje ku bwinshi bavuga ataka gahungu rero umungu yasaze none abandi ngo Freemason ngo yamutegetse kugenda uko nyene ari gifo wazi no cyo nizeye nuko izonshikana ahantu hari ahantu izonshikana kubera ko hari abafanzi ba Alvin Smith batari banzi ariko byatumye bamenya apana ya My name is Patrick. Kumwe n'umuririmvyi ndakora mu kici. Yitwa nde? Metou Brown aka Black Man International. Harmonize. Burundi. Ndabonye ka video kari kuratembera ku kiraro. Abantu bari bazize akubiriza mu mutwe cyane. Urazi kaya ka video. Hajya bari bashase gukora iki kwanza? No urumva uri umuntu w'umusani umuririmbyi bisaba uzuragira ibintu bitandukanye n'ivy'abandi yakweri ya kugira uvumbi no biri mu bituma vyerekananisha umusani ko basi hari icyo ashaka kugerako no gukora kwiwe baba kaya twabonye Harmonize ariko aragakora muri Tanzania ariko ifowazi ya urumva ni ca kintu nyene kiri mu bintu abasani nyene bategezwa kuza baragira none ushaka gukira ivyo basi nabijya n'ivyo wanje nagize hari umuntu abona atembera ajya muri ville yambaye ari gifo twabibonye hakurya he mugapana mu Burundi atuvuga ivyo mu Burundi warabonye commentaire ya commentaire zaje ku bwinshi bavuga ataka gahungu rero umungu yasaze none abandi ngo Freemason ngo yamutegetse kugenda uko nyene ari gifo wazi ya tari warahatwitse narahatwitse harasha Metou Brown ya meze neza cyane ndashima so indirimbo yaruka kuva ku rubuga rwa YouTube rwa Alvin Smith my featuring byagenze gute muri rusange kugira ngo ive ku kibuga ku rubuga rwa YouTube ya urumva hari umva donc hari ibintu batari bumvikanye na management yiyo ibyo byatumye ntibayikuye ko bagize private umva ya babaye barayigira barayifunga ariko ubu yasubiye ko ya song iraryoshe canke irabisha iraryoshe vraiment hajya mu kibano ukuri mu kibano barayishima kandi cyane gose ndetse no hakurya barayishima hakurya he hakurya Tanzania hehe South hehe umva twebwe dusohoye indirimbo hajya twisize nko kuri YouTube cyangwa kuri ma platform kiramumva ni ku mugaragaro buri gihugu cyose bafise ubasha bwo kuyumviriza rero umuntu ashobora kubona link ari kuri YouTube cyangwa akabona video akacyo wari muri South Africa nawe nyene ari umwaka kugira ngo yahatwitse no si umwe gusa vraiment kuko ugerageje kuja gusoma n'ama comment urabona ati usonga baya tipe nawe mucankuze rega no mu rutana usanga bakoresha Facebook ngo hatwitse oya vraiment ni nimero no kuri WhatsApp ari nimero nyinshi usanga zize zikwandikira ko n'ikintu bita ama group naco nyine kirafasha ko hari ama group usanga arimo abantu batandukanye bavana batandukanye za Tanzania za Kongo za hehe ugasanga barakwandikira ku byinshi ko babonye ko hari ikintu wariri wakoze gikaze kandi n'ururimi rwabo waririmbye ruri international so ni collab ukoze nziza cyane wizeye kizo gushikana kuki na Alvin Smith no cyo nizeye nuko izonshikana ahantu hari ahantu izonshikana kubera ko hari abafanzi ba Alvin Smith batari banzi ariko byatumye bamenya apana ya dufata karokura ko nk'abavyeyi usanga abantu baguma bibereye mu nzu ariko batamenya ibigezweho birumba mugasanga dufata karonka nyina wa Alvin Smith ndaza tegeza gukurikirana ibikorwa by'umwana wiwe ariko yuko abafana arimo abafana na Karoli ndiko ndaguha ariko maze kubona ati umwana wanje yakoranye korabo n'undi muntu ntarinzi naho mbamenye n'umufana mu wundi abayongeye ko mu bafana mbafise niko kimeze so
ari vision office kuva kera n'ubu uracayifise imeze gute muri rusange yo gushikana igihugu cacu kure ivyo bintu muzumviriza kira muntu afise ikintu yapanze kubera ko je ninamenywa dufata karoro n'ibihugu bitanu canke isi yose bizotuma nanje nongereza ikintu kinini mu Burundi kuko bazovuga ati bana ati hari umwana ari gushikana igihugu ari gutanga ubutumwa biciye mu kuririmba ava mu gihugu cy'u Burundi nanzo bamenyekana numva ndakimenyekanisha gusumba kandi ari abandi bagutanguriye bariho nabo nyene bavuga uko nyene ariko kira muntu uko avuga arafise uko nazobishikana kubera ko jewe n'indirimbo nyinshi ndaziririmba ndarimba igiswahili ko kizwa ahantu henshi kiri nka international room ariko tudasivye uri umunyamakamba jewe ndi umunyamakamba komeza urumva urwo rurimi ruzotuma hari abantu usanga badakunda dufata nk'igihugu cy'u Burundi abanyamahanga ikindi kimuga bumvise ururimi rujya rumina ko turuzi neza rutuma badukunda ico kintu kirabaho hari umuntu akunda ikintu kubera ko aba yumvise nako kuntu cyangwa ugasanga ikintu ugikundishijwe n'uwundi so ni video zawe wakoye na generalize zishaka kuri 2 canke kuri 3 ubona ko zari zikoze neza cyane uburyo wasizemwo warabukuyemwo canke uri muri babandi bagishiramo biteze kuzoro urumva nagenda ndaburonka bukebuke umuntu bw'ubushosho nza nakubita kutakubona zamakamba nimwe ndakubwira urumva azi ikintu kimwe nakubwira kucerekeye umuziki canke business jewe bibaye nuko strategy nkoresha wowe ushaka kuzimenya ukibaza ko atamafaranga no baninziza muga ugasanga ndayinziza mumeruka ko reka naguha karori mubu makaba ifise shows yo kuri Noel na Bonani yambirinjiza reka nakubwire nivyo ndiko nakubwira Noel na Bonani izo ni show zose nagize kandi barampa amafaranga akwiye nashimye wowe amahera akwiye kubgawe nta mahera akwiye abaho urumva naronse amahera basi yanegereje yaranegereje cyane gose no muzi so 2024 yiteguriye gute nkawe 2024 vraiment niteguye gukora kandi gukorana n'inguvu nyinshi cyane n'amastyle yiwanje kuba ufite manager akabambwe akabona umuproducteur wa mu audio arico bigusahiriza mu muga cyane gose kubera ko ndashobora dufata kwandika nk'indirimbo akavuga ati ikuntu wanditse ndi mu bisabo hindura umva ibintu byinshi agerageza kugira ni ku bintu kwako umuziki arahutse kandi yabe muri ivyo nawe icyo ntacyo nomenya ntacyo turavugana ko gusa ibintu by'umuziki nishobora kumuhenda niwe vyikoreye niwe vyikoreye murakaze niko kimeze niko kimeze kandi so ikiganiro ni open mic ni cyaye kintu tumirira abakunzi ba muri rusange kuja ko indirimbo imeze neza cyane magiyanye na Alvin akajambo kanyuma kagasunika rugero imbuga ngurukana bumenyi niko bavuga zose nkoresha ku izina uvuga ikirundi cyane yaro Burundi rurimo n'igiswahili ndakivuga yemuga kuva niko bavuga ngurukana bumenyi social media umenye icyongereza cyane kurusha no igiswahili nico menyeye kuvuga cyane gose yani yemuga urumva hose nkoresha izina Metou Brown kira mutanda wose nkoresha Metou Brown kandi bagerageze baduhumba twereke ko badufitiye umutima wo kudukurikirana umumanza namwe kubemeza kugira ngo none si byo ndiko nabemeje je nkaje nk'ibintu ndi gusohora mwimi cyangwa nangure gusohora ni ibintu byo kubemeza cyane gose nka style y'amapiano mu Burundi ntabwo bayimenyereye cyane ariko je nguma ndayikoreye ko maka mu Burundi menyekane cyane gose kandi hari abandi bayitanguye bayizanye ngabo no umva yego barakora umuziki muga bakora umuziki utuzuye ntiwusa amapiano yuzuye wowe nawe ukora izuba je nkora amapiano yuzuye niko kimeze komeza uriko uravuga ko bakomeza kudushigikira kubera ko ntaho turishikana kandi abadukurikiranaho kuri YouTube hehe nibo batuma tugira naho tutari bwagera kuko bafise inguvu nyinshi cyane kuri twebwe kuko twe nta kintu dushobora gukora ngo tugishikane twebwe tutari kumwe nabo so ndagushimiye cyane namwe ndabashimiye cyane kiganiro open mic asante sana nawe murakoze cyane